Nous sommes toujours très heureux de pouvoir venir. tuba tunezerewe cyane mu gukoranira hano. Le beau chemin, Ego niyo nzira nziza dushobora gufata, je veux dire de manière nshaka kuvuga terrestre. mu za hano ku isi. Et même si parfois nous n'en Nubwo bouffons pas tout à rimwe fait rimwe tuba twumva nk'aho menga ntitubishaka, après, ariko inyuma yaho nubwo biba biri uko tuba tunezerewe ko twaje hano kugira ngo duhimbaze kandi twibukanye ibyo Imana yakoze muri twebwe. nous rappelons certainement tous Turibuka nta nkeka twese le week-end dernier. iherezo weekend Nous iheruka venons chaque fois turaza avec la même buri munsi dufite kwa kwitega kwa kundi nyene, kandi Imana ntiyigeze na rimwe ituhemukira. Mais si nous sommes ici aujourd'hui pour la prière, Nimba ariko uyu munsi turi hano kubw'amasengesho, rero hari iciyumviro canjemwo sur la prière, ku isengesho. est-ce que je peux dire quelque chose à ce sujet? Mbega ndashobora kuvuga ikintu ku bijanye n'ico kuno umugoroba. Twese turashobora kugira ico tuvuga ko kuri ibyo, ariko iciyumviro ni La pensée qui m'est venue à l'esprit, iciyumviro canje mu vyiyumviro cari kigikurikira: ninde ashobora kuvuga ku bijanye no kwishugwa kw'isengesho? Twese turashobora kuvuga isengesho nk'uko riri, ariko ninde ashobora guhaguruka agashinga intahe que Dieu ko a Imana exaucé les prières. yishuye amasengesho? Ça, c'est le plus important. Ico nico kintu nyamukuru, Non pas seulement de parler, atari gusa kuvuga ku bintu, mais ariko que les choses ibyo bintu rendent des témoignages bishobore d'elles-mêmes dans notre vie. gushinga intahe ubwabyo mu buzima bwacu, kubera yuko twabaye Il abizera. en va de même pour toutes les autres Ni choses. nako bimeze ku bindi bintu byose. On peut parler Urashobora la foi kuvuga autant qu'on veut, ukwizera uko ubishaka, mais si les œuvres de la foi ariko ne sont ibikorwa pas manifestées, by'ukwizera iyo bitagaragaye, et si les miracles, les signes iyo ibimenyetso n'ibitangaza ne suivent pas comme bidakurikiye accompagnement de la foi nk'ibiherekeza véritable, ukwizera nyakuri, alors aho rero la parole suivante nous frappe. ijambo rikurikira ridukora ko twese La foi sans rivuga les ngo œuvres, ukwizera kutagira ibikorwa selon kuba gupfuye. verset 17. Yakobo 2:17. La chose est très sérieuse. Ico kintu kirakomeye, On n'a pas besoin d'étudier ou d'avoir ukeneye kwiga cyangwa kugira ngo ubwenge kugira ngo ufate ibintu bisanzwe byo muri Bibiliya nk'icyo gufatira ko umuntu Et c'est ainsi que apimira nous ko. pouvons continuer. Uko niko dushobora kubandanya, Et nous pourrions prendre dushobora n'importe quel gufata terme biblique buri et en parler. ruvugo rwose rwa Bibiliya, tukavuga ku kwizera, tukavuga ku buntu, tukavuga ku gakiza, tukavuga ku kugirirwa ikigongwe. Nous pouvons parler de tout Turashobora ça. kuvuga kuri ibyo bintu byose, Mais ariko le fait d'en parler ne ukubivuga fera ko pas de ça une réalité. ibyo ntibigira ibifatika bihari. Ndiyumvira yuko twese Atteint le point twageze ahantu aho dushaka kugira umwimenyerezo wo kuba hano kw'Imana. c'est elle, la présence de Dieu Ukuba hano seule, kw'Imana konyene qui fera la différence. niko kuzokora itandukaniro, Ce n'est pas un enseignement, si inyigisho, pas une dispute, si ibihari parole, kw'ijambo, mais seulement la ariko présence de Dieu ni qui fera la gusa différence. ukuba Imana iri hano nibyo bizokora itandukaniro. Mwidata Branham aravuga ngo de vie du ngo croyant umurongo w'ubuzima est la uwizera communion continue ngo et nubufatanye bubandanya ininterrompue ou non interrompue. budacika hamwe n'Imana. La ligne de vie du Umurongo croyant, w'ubuzima c'est la communion w'uwizera continue ni ugufatanya et sans bibandanya interruption avec bidacika hamwe n'Imana. Dieu. Et nous devons tous y Twese parvenir. dutegerezwa kubigirako. Et je dis cela à dessein. Ibyo ndabivuze ndabigambiriye. Twese Je ne veux donner dushobora aucune twese chance à l'incrédulité dans ma vie. sishaka guha amahirwe na gato ukutizera mu buzima bwanje, ariko sishaka nuko twokwifuka amaso ku bintu biba bihari bifatika biri imbere yacu, kiretse twebwe ubwacu twifashe nka nkama hanyuma
tukizera imana twese hamwe turi hamwe kugira ngo ishobore kutwishyura hanyuma dushobore kuvuga ngo natakambiye umwami yumva ugutakamba kwanje arishura. Twanabisomye hano twasomye hano mu minsi iheze, iyo tuzanye imbere y'Imana imitwaro n'ibituremereye hanyuma tukabihabwa, aho rero turabimenya ko yabishize mu mitima yacu. Aho rero kuba ari gusaba bihuje n'ugomba kw'Imana. Mu Baroma 8 haravuga ngo uko tutazi ibyo dukwiye gusaba iyo dusenga, ngo ariko mwemu we ubwiwe niwe wadusengera. Roma 8:26. Kandi ngo azana we ashikana azana ibikenewe, ntibiva mu byumviro byacu mu bwenge bwacu, ariko nibiba bivuye kuri mwemu w'Imana. Amen. Hariho ibintu byinshi je ubwanje binkorako, kandi ndiyumvira yuko ariko bimeze kuri umwe wese kuri twebwe. Dushobora kugira ibintu bitandukanye dushaka gushikana imbere y'Imana, ariko nta muntu n'umwe muri twebwe ataba aremerewe canke atafise ibimuhangayikishije, ataba yumva, ataba atwaye umubabaro wiwe d'une autre personne avec lesquelles nous voulons et devons ensemble aller devant la face de Dieu. Byo tugomba kuzana tuzana imbere y'Imana. Twarumvise, twashize ku mutima ibintu twahawe n'ijambo ryatanguwe. Agace ka mbere karaba ibyo Imana yadukoreye, agace ka kabiri nako karaba umugabane uwo dufitiye Imana. Ku gace ka mbere ahasimagaritse umutima na gato, kuko biraba Imana. Hanyuma ibintu byose biri mu nshingano z'Imana dufise na gato kubihagarika ku mutima, yitwararika ibintu byose. Igihe rero handitse hano muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18, et plaidons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, atenda nimuze twitature niko Uhoraho agize, naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku bizokwera dereri nka sheregi, naho byotukura nk'agamba bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umwera. Uko niko bitegerezwa kumera, kuko Imana niko yavuze, kandi igorogota ibyo byabaye ibifatika bihari. Ubu rero agace ka kabiri karaba neza abo ibyaha babibabariwe, abo kugabitinya kwafukiriwe, abogejwe. Umurongo wa 19 muri Yesaya ahambere hacavuga ngo nimwemera mukumvira. Agace ka mbere ndabisubiramwo, karaba umwami Imana yarabisohoje, yego yaratunganije ibintu byose birabicaha. Nawe ubwiwe wenyine ubwiwe yacitse ikimazi kuri ibyo byose, acika ikimazi. Ibintu byose byatanzwe nk'ikimazi mu isezerano rya kera, byabonye ugusoza kwabyo muri we. Turizera yuko twacunguwe. Siniyumvira yuko hariho umwizera n'umwe yoba atizera yuko yacunguwe, ariko twizera imitima yacu yose ibyo umwami yavuze. Aravuga ngo naragucunguye, ngo naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanje. Yesaya 23 umurongo wa 2.
aho uko ni ukuri kw'Imana hamwe n'ibifatika bihari by'Imana. Agace ka kabiri ko muri Yesaya igice cya mbere, muri Yesaya uwa mbere umurongo wa 19 ngo nimwemera mukumvira muzojya ibyiza byo mu gihugu. Naho ibyo tubishyize mu buryo bw'ingemu bisigura ngo Imana ntacyo ikora ifite ipfana no gutumvira mu buzima bw'uwizera. Uwizera aba agerewe kumvira, kandi atakumvira Imana nta kintu na kimwe kiba kigenda mu buzima bw'uwizera. Turashobora kwihata mu buryo bwose bushoboka ngo tubone inzira zishoboka n'idushobora kwibaza izo ari inzira y'amakosa, ntizo ari inzira y'Imana. Inzira y'Imana hamwe n'umukuku wacunguwe n'amaraso ni inzira yo kwizera, ni inzira yo kumvira, ni inzira y'urukundo rw'Imana. Ariko birakwiye ko twemera tukaba twiteguye turi, birakwiye ko tuba dufise ego itagira icyo isaba imbere y'Imana. Naratangaye muri jewe nyine ubwanje, kenshi mu buzima bwanje nkasezeranira Imana ahantu mu gihe runaka aho ibitwegereye, tukabyumvira koko iyo dutanga iryo sezerano. Muri uwo mwanya nta kintu na kimwe twiziganiriza, byose biba bishikariwe Imana tukayambaza. Mu nyuma ukaza kubona ko umutima urakunze ariko umubiri ukaba ucitse intege. Hanyuma mu nyuma ugashikaho uvuga uti Mwami, ngo niba utakinyizera ndabyemeye, ntukibishoboye. Car trop souvent nous avons dit des choses que nous n'avons pas respectées. Kuko kenshi twavuze ibintu tudashobora kubaha, ariko Imana niyo kwizigirwa. Iyo ibonye ko ariho ahantu hari ibibura, hari intege nke, ishobora gutanga gufasha ngaho. Yesaya 1:19 nimwemera mukumvira muzojya ibyiza byo mu gihugu. Nta kintu kibishe hano ku isi, kandi nayivuze inshuro nyinshi imbere y'Umwami. Nta kintu kibishe hano ku isi nko kugira abana bagenda mu nzira zabo. Urashobora kugira abahungu, ukagira abakobwa, ukagira abahungu cyangwa abakobwa, ntacyo bitwaye. Dufate uko ari babiri, kuko mu bwami bw'Imana ntiburimo abahungu gusa, ariko burimo abahungu n'abakobwa. Mbega ni kenshi ni kangahe nakunze kubwira Umwami, ndamubwira ndashobora kubyumva mu buryo bwa hano ku isi, rero nkaca ndabitereka mu bintu by'Imana, nkavuga ati Mana, ni gute mbega ushobora kwiyumva ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, abo n'akanwa bakubwira amajambo nyere, ariko imitima yabo ikaba iri kure yawe, bakajyana inzira zabo bwite. Ni gute mbega wiyumva? Ariko uko niko bimeze, nta kundi. Kandi icyo nicyo gituma Imana ibishaka umutima w'umuntu. Hano haranditse rero muri Yesaya 1:19 ngo nimwemera mukumvira. Umuntu atemeye ntashobora no kuba uwumvira, ntibishoboka. Nako n'ubwiyushanye niko bimeze. Umuntu yemeye, umuntu aba yiteguriye kujyana inzira y'Umwami, azonahabwa ubuntu bwo kumvira. Hanyuma ku murongo wa 19 aravugwa ngo muzojya ibyiza byo mu gihugu. Hari n'ahandi byanditswe runaka mu ntango ibyakozwe n'intumwa, haravugwa ngo Imana iha mwemu abayumvira. Ibyakozwe n'intumwa 10:32. Iyo turabye ibintu ubu sibanga si kugira mwemu nko gusigwa, ariko havuga ukumvira. Hano ntituhari kugira ngo duce urubanza abandi,
ariko turi hano kugira ngo twubahe urubanza rw'Imana. Ubu turi hagati yacu, none bitumara iki jewe nawe guca urubanza ku bandi bantu bose? Natwe ubwacu niba tutareka ngo ducibwe urubanza n'Imana ku muco cyangwa bifatiye ku muco w'ijambo, dushaka gushika ahantu aho tuvuga tuti mwami, muri kano kanya ntibijyanye n'uwundi muntu n'umwe, ariko bijyanye na jewe kandi n'imigenderanire yanjye nawe, bijyanye n'igihagararo cyanjye, inyifato yanjye, ukwizera kwanjye, n'ibintu byose byaba bihari hagati yanjye nawe, bijyanye n'ibyo ubu, kandi nta kindi kintu gihari. Muri uwo mwanya ndiyumvira yuko Imana izodufasha. Quand le frère a fait la remarque en disant que le Seigneur marche mwene data yavuga yuko umwami atugendera imbere, mu minsi iheze twasomye twese umurongo wo muri Kuvayo 13 umurongo wa nyuma, tuwusomera mu biro byanje. Mwese murazi ibyabaye kiriya gihe, selon laquelle la tête a été brisée. Et le frère m'a dit alors, qu'est-ce que ça veut dire la tête a été brisée? Et en tête doit-il être brisé? Et si l'on prend cela au sérieux et que l'on lit attentivement dans l'exode, ubona ko ariko byagenze, ariko ntidushaka kuja mu bwina kubijanye n'ivyo. Haravuga ku murongo mu Kuvayo 13 umurongo wa 22, aravuga ngo ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango, niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mw'ijoro. Umwami ubwiwe yari mu nkingi y'umuriro n'igicu, yari mu gifaransa bakoresha ijambo nk'umutwe mugabo ni hejuru. Iyo turavye ibintu mu buryo bw'abantu, turashobora kuvuga yuko abantu ntibabonye ibintu by'Imana, ariko babonye ibintu by'abantu, hanyuma bashaka kwikura abantu atakira kimwe batahuye. Ariko si un Moïse marchait directement derrière la colonne de feu, Mose yagendera neza inyuma y'inkingi y'igicu, qui était toujours devant, yaba ari umwami misi yose ari imbere yiwe. Mose yagendera inyuma, uwa mbere yaba ari umwami, kandi n'uwa nyuma akaba umwami. Niwe ntango, niwe herezo, niwe alfa, niwe omega. Kandi aranditswe mu manuzi Yesaya ko ngo umwami niwe yabaherekeza mu rugendo rwabo, yabagendera imbere kandi agendera n'inyuma yabo. Byari bijyanye no guca inzira, akaba imbere yabo. Yego, igihe bijyanye no guca inzira, igihe abansi babakurikira bagashaka kubamenagura, umwami yaza inyuma yabo akabatangira, agakikiza ubwoko bwiwe buryo mu mpande zose, ku buryo bw'uko atamuntu n'umwe yashobora kubegera. Ariko ntituri ngaha kugira ngo duce urubanza kuri ibyo bintu. Ibyo ndabivuze gusa ko rimwe rimwe mba numva nk'aho amaraso yera asebera ku Mana, nk'uko ku gicaniro Abeli yapfa. Ibyo ntaho nshobora kubisobanurira, ariko à ce sujet, et je n'ai pas entendu de voix à ce sujet, je n'ai pas de révélation. Mfise kuri ibyo nta jini mvise kubijanye n'ibyo, ariko rimwe rimwe abariho umubabaro uri mu mutima wanje, kandi umubabaro uri kukuba yuko ubugingo butari bugenewe gupfa bwarapfuye, ngo byanditswe muri Yeremiya no muri Ezekiyeli. Igihe niyumvira yuko rero ubwo bugingo bw'agaciro bwari bugenewe kuba imbere y'Imana bwishwe canke bukagandagurwa nk'uko bivugwa, aho rero amaraso ataco yagirizwa atakira Imana. Ivyo kuri twebwe bishobora kuba ari icumviro gishasha, ariko uko niko bimeze.
muri icyo gihe umwami yabwiye Kayini arambwira ngo amaraso ya murumuna wawe ariko arantakira mu itanguriro 4:13 ntiyari umuntu akoma induru ariko yari amaraso niyo yataka ayo maraso yatembye nyuma ya byose uwo mugabo yari yamaze gushika mu ijuru nta nkeka we ntashobora gukoma induru yari yamaze gutwarwa hakurya ariko ayo maraso ataco ayo maraso yera ayo maraso tucagirizwa yarataka ndiyumvira ko iyo mwiyumviriye mukaraba kuri ibyo bintu byose mukabona ukunanirwa mu bintu byose murashobora kwibaza icyo ari cyo hano muri Yesaya 19 aravuga ngo nimwemera mukumvira aho rero muzojya ibyiza byo mu gihugu ngo ariko nimwanka naho nimwanka mukagarariza inkota izobajya kuko akanwa kanje uhoraho ariko kabivuze turizera twese ko umwami yavuze mwimbisi nitwizere ko hari umuntu yazanye ubutumwa ariko ubu butumwa niko kugomba kwa nyuma kw'Imana niyo mvugo ya nyuma y'Imana aravugwa hano muri Yesaya 20:20 ngo naho nimwanka mukagarariza inkota izobajya bimariye iki bitubariye iki iyi mirongo ya 18 na 19 itwereka yuko Imana ishaka gutunganya ibintu byose yabyishize kuko yababariye ko yahongeye ibyaha byacu ko ugutsindwa n'urubanza bitagihari ko twera nk'isheregi nk'urubura none iyi mirongo ya mbere imaze iki nimba ibintu bya kabiri umurongo wa 20 niwo dushaka kuvuga uciye ukwega umumvumo kubera yuko tutari abemeye kubera yuko tutumvira kubera yuko twanka kubera yuko turi abagarariza wovuga ko Imana yabwiye abantu babiri batandukanye uwizera n'utizera wacunguwe n'abatarahindukira ariko uko siko bimeze Imana ituvugira uyu munsi bice kujambo ryayo kandi itumenyesha ngo narabacunguye ikibazo c'icaha niki kifise uburenganzira bwo kubazwa cyaratunganijwe rimwe burundu kiratunganywa igihe umwami wacu yapfuye igorogota ariko ikibazo gisigara gihari rero ubu nico kumenya nimba twemera nimba twumvira aho rero canke nimba twanka tukagarariza twabagararije ego mu gihe tugararije tukanka aho rero umurongo wa 20 wo muri Yesaya ucufata ngo naho nimwanka mukagarariza inkota izobajya kuko akanwa kanje uhoraho ariko kabivuze igihe umuntu avuze ikintu turashobora kubikora icyo dushaka twabikurikiza ko tukabifata nk'ama cyangwa tukabyizera cyangwa ntitubyizere ariko iyo ari Imana yavuze aho rero ibitegetse ibiturindiriye ko twubaha ijambo ryayo hamwe n'ingingo yafashe ishaka kuduha imitima yumvira ntidukwiye kubyanka cyangwa ngo tugararize twese turazi ubutumwa bwa Menata Branham uvuga ngo urubuto rw'ubugararije hariho abantu by'ukuri bameze nka Esawu bagararije umwe agwanya bose bagwanya uwo kuri bo ukebwa ku mubiri nta kintu bivuze abisirayeli bose bakebwe ku mubiri ntibagira abayuda baguma icyo bari no gukebwa kwabo atasezerano n'ukwizera kwabo bwite mu nzira zabo bwite Imana irondera abantu abo bashobora gukorera ibintu byose kubera ku ntango gusha kwerezo kugira ngo ibintu byose biba bihuje n'ijambo ryayo iyo rero tubigeze ko
tuba dufashijwe no kuba duhuje n'Imana n'ijambo ryayo. Baravuga rimwe rimwe bakavuga mu biganiro kumbure ibyo uri bifite ikibanza hano, kenshi baravuga ngo nemeranya n'uriya nemeranya n'ujya, bakemeranya. Ayo ni amajambo ari mu kirere gusa. Jewe bimariye iki kwemeranya nawe nimba twese uko turi babiri tudahuje n'Imana? Ibyo bimariye iki? Ariko nimba duhuje n'Imana hamwe n'ijambo ryayo, aho rero ntikiba kikiri ikibazo, aho tuba duhuza na gato muri twebwe. Pawulo yari ameze neza cyane ku buryo bw'uko avuga ngo nimba ari ubyibwira ukundi Imana izomuha ko umuco. Filipi 3:13. Ibintu byose byigijwe n'ijambo ry'Imana turabibona kandi tukabyizera mu buryo bumwe. Iyo ari ibintu byano ku isi, iyo bijyanye n'ibintu byano ku isi, umuntu wese aridegembya ngo afate ingingo akore ibintu abona ko ari byiza gukora, kandi ntakeneye no gucibwa urubanza n'undi muntu uwo ari we wese cyangwa ubonetse. Murazi umuntu afise ubwenge areka umuntu wese agafata ingingo ziwe, zoba ari nziza cyangwa zitari nziza. Jewe uko mbona ibintu nta kintu kimwe bigeze bansaba uko mbona ibintu. Iyo batasabye ko mbona ibintu aho simvuga. Mbagijwe no kwitwararika ingingo zanje bwite atari iz'abandi. Ikintu nyamukuru ni uko twikura ko ibintu byose bidusamaza turi imbere y'Imana ku ijambo ryayo n'ubugomba kwayo, hanyuma tukitwararika ibintu nyamukuru. Mbere ntituri no ngaha kugira ngo twitwararike ubwacu cyangwa abandi, ariko turi hano kugira ngo Imana ishobore kutwitwararika, kugira ngo dushobore kuba twomugambukira. Haleluya. None jewe byomara iki kuvuga ngo muri Branham yavuze ibi na biriya nta gihe kirekire giheze? Umunsi umwe nisubiye ko igihe umwenda w'igiciro wo muri Polonye yari hano mwenda Shitek, yarambwiye yuko Bendata Patterson yari yavuze ubutumwa muri Holland, kandi ko Bendata 16 ngo bari kumwe na Bendata Branham igihe yagira isanganya, ngo igihe yari mu bitaro, ngo bakaganira, ngo hanyuma ngo akababwira qu'il n'y en aura pas un seul mais plusieurs qui proclameront. Ntihazoba umwe ariko ngo bazoba ari benshi bazovuga ijambo ngo ubutumwa. Et puisque j'étais kubera yuko parfaitement informé de première main sur les faits, nari nzi neza ibyabaye kuri ibyo bintu, natwe kuvuga ati mwene data hagarika gato, sindi hano kugira ngo numbirize ibinyoma. Wowe ahubwo wicaye hano kugira ngo umenye ukuri, kandi ukuri ni uko mwene Branham inyuma y'isanganya ntiyigeze avuga ijambo na rimwe. Ntiyavunaguritse gusa, ariko n'umutwe nawo wari wamenetse. Yatwaye mu bitaro byihuse, arabagwa byihuse, nta muntu umwe yamwegereye, ntiyashobora na gato kuvugirayo. Yabazwe mu mutwe, ntiyarafise ubwenge, ntiyasubiye gukanguka ava muri uko kubura ubwenge. Ariko umuntu aje akaca avuga ngo ego ngo nyuma y'isanganya mu Bendata Branham ngo twararirimbye ngo ngizere gusa. Nibyo bararirimbye, bari mu bitaro, nibyo bararirimbye ngizere gusa inshuro imwe nyuma y'iyindi, ariko ntibari bafite uburenganzira bwo kwinjira mu cyumba. Bategerezwa kuguma aho baca bagenda. Ariko mbega ndashaka kuvuga iki ku bijyanye n'ibyo? Umuntu wese ashaka kuvuga ibyo ashaka. Naramubwiye
nambwira ati ndakubwira mwene data wewe n'ibindi bihumbi byinshi uwo ari we wese aba avuye muri amerika umwe wese ashobora kuvuga ibintu byose ariko atabibwira jewe kuko jewe uko biri kose nzi neza ibintu uko byagenze ni jeje muri icyo gihe nje nari mpari nari ngaho mu kubaziko mfise mbabaye ndiko ndarira abandi bose bari buzi umunezero hanyuma bambajije je ibitagenda muri jewe hanyuma nkaho ntari nzi ibyo turimo ngaho narabwiye ati yego koko turi ngaho ku maziko murashobora kwibaza ibintu byashitse ntimushobora kubibwira umuntu n'umwe ariko bari ngaho bose bari ngaho ngo bizeye n'inkomezi zabo zose ngo muri Aburahamu agiye kuzuka ngo urazohambwa nari jeje nyine nari ngaho nari umuntu ataco ari kugira ngo je mbona ko hari amaziko ngaho nkabona umuntu ari mu isandugu aho nimva yari ngaho yamaze kwimbwa que l'enterrement devait avoir lieu. Yuko ategerezwa kuba amaziko uko ariko biri ariko nabwiye abo bene data mfashwe n'Imana uko ibintu bitegerezwa kumera ubu rero twese dukeneye ukurongorwa n'Imana muri icyo gihe yari intango kandi nanjye nzokora ibyo nyine nk'ibyo nakoze ubu rero tugeze ahantu aho Imana igomba kudufasha kugira ngo dusohoke kahise kagenze neza cyangwa ako twashoboye neza ibyo bintu Imana itegereza kudufasha muri kobo kandi nibyo igomba gukora igihe cyose tuba twiteguriye kwemanga tukavuga tuti ego mwami dukeneye ubufasha bwawe jewe ubwanje hari igihe mbashaka mpengamiye kuraba inyuma bikandemera ntiyagiriza nabyo ubwanje bikabiruka ariko ibyo ntibitwegereza imbere birakwiye kumenya yuko biriya kwari kugomba kw'Imana kugira ngo tumenye ko byari mu kugomba kwayo cyangwa ko bitari mu kugomba kwayo hanyuma birakwiye gutakamba ngo dusabe ubufasha buva ku Mana ntiduhagarare ngaho ariko tubandanye imbere tugira icyizere Imana turizera kandi turabikora gushika ku iherezo turizera yuko twumvise ubutumwa bwo kugarurirwa bwo gukosorwa bwo kugaruka ku Mana kandi ko ibyo bitegereza kuzanamwo icamwa kiva ku Mana kuko hariho isezerano ry'Imana niba tudafise amasezerano mu ijambo ry'Imana aho rero dushobora kuvuga nkabwira abo bantu bose ati bagabo bashingana n'abafasoni erabe ngene ibintu bimeze ariko iyo dufise amasezerano mu ijambo ry'Imana kubwigihe cerezo iyo dufise amasezerano y'igihe cerezo mu ijambo ry'Imana kandi ngene data yasomye igice ca kabiri kubiraba aba Yuda haravugwa hano neza ijambo kurindi muri Yesaya 2 haravuga ngo mu minsi y'iherezo umugwa ubutse kw'ingoro y'Uhoraho uzogasara ku mpinga z'imisozi turabizi neza yuko uriya musozi w'urusengero niwo uri hasi gusumba iyindi misozi ariko igihe Imana izoha ingirakamaro yawo ubukuru bwawo aho rero umusozi w'urusengero n'ahantu hameze nk'ahashashe iyo uravye mu rundi ruhande uriya musozi wa Elayo n'iyindi yo iri hejuru gusumba ariko mu burebure igihe Imana itweretse ibintu ikawa ubukuru uraduga ugarenga iyindi ngo ariko bimeze turashobora kuba turi akagwi gasuzugwa aco kamaze ariko guhera aho Imana itwitwararitse tuba dufise icyo dusiguye kindi atari kubera ubwacu ariko kubwo kugomba kw'Imana amen none umusozi w'ingoro w'urusengero iyo Imana itawutoranya n'ibindi uyu munsi ni iki mbega uri iki uwo musozi hariya ari gusa umusigiti
hejuru hariho hariho ikibizira nibyo biri hariya uyu munsi nta kintu kimwe kiriho, ariko igihe Imana izohindura ibintu uko biri, icyo kintu kikagarukana ku mero yayo y'ubwa mbere, aho ibintu byose biba muri gahunda. Ni nako bimeze ku ishengero. Mbega ni bangahe uyu munsi barengana uriya musozi w'ingoro, bagenda baca bambaza Muhamedi, bakavuga ngo ngarakomeye ni umunyabushobozi biruko, ariko igihe Imana ifashe ibintu byayo ubwoko bwayo ikavuga ati aho rero birarangiye, aho rero abantu bakoze bihagije, ubu nije ngezweho, aho rero ihindukiza uko ibintu byari bimeze by'ubwoko bwayo, aho rero ku gihe cy'erezo ibyo bizoba. Umusozi wubatswe ko ingoro ihoraho uzogasara ushire hejuru y'impinga z'imisozi, uzoshigwa hejuru. Aho rero amahanga yose azosendanisha aja kuriho, kandi amoko menshi azojayo. Ubwa mbere bazobanza bashavurire kuko ahera azosambuka, ariko Imana izohindura imitima yabo. Imana izohindura imitima yabo. Imana itegerezwa kubikora. Ntidushobora guhindura cyangwa gukura imitima yacu igumaraye nk'amabuye. Nanjye rimwe ndababara no kubona ko tudafise amakoraniro ya Bibiliya ayo mwembu w'Imana ashobora gusoza ico ijambo ry'Imana ryarungikiwe. Yego, nta guhindukira kwa Bibiliya, nta mimenyereza ya Bibiliya, nta mubatizo wa Bibiliya. Yego, byose turashobora kuraba neza, kuraba guca urubanza ku bintu byagenze nabi. Ibintu byose byaciwe, ibintu byose bitagenze neza, ariko ntitwatahuye yuko natwe ubwacu dukeneye uwo mwimenyerezo uva ku Mana. Plus que notre petit déjeuner. Birengeye mbere no kuronka ibyo kurya byo mu gatondo byacu. No mugoroba naho turashobora kuvuga sur des lignes téléphoniques, c'est-à-dire au téléphone. Tukavugira ku matelefone. Umuntu quelqu'un on a récemment arraché, c'est-à-dire coupé la ligne de téléphone. Weruka yaciye umurongo wa telefone hano kanaka kugira ngo ikiganiro gihere. Nous pouvons chauffer nos bouches. Turashobora gushusha iminwa yacu, cyangwa tugashusha imirongo y'amatelefone, tukaba tuzi neza ego, tukaba tuzi ko abantu bagize imyimenyerezo muri ibi n'ibindi, bakoze ibi n'ibindi mu buryo bugoramye. Ego, ariko mbega ibyo biradufasha? Si nous le reconnaissons, alors iyo tubimenye rero reka dukuremwo icegwa, ntidukume dukora ya makosa nyene. Iyi myimenyerezo rero nk'iyo dutegereza kuyigira. Jewe simfata inshingano zo kubwira umuntu ngo azoja mu ijuru kuko afite isura isa n'iyubaha Imana. Iyo baye isura isa n'iyubaha Imana ihagije kugira ngo tuje mu ijuru, aho rero twese tuzojayo. Si twebwe gusa, ahubwo n'abandi benshi. Oya, nimba ubushobozi, nimba mwemu yazuye Yesu mu bapfuye abaye mu mibiri yanyu ipfa, aho rero azoha ubuzima mu mibiri yanyu ipfa, nk'uko biri mu Baroma 8:11. Kuri byeretse muri Bibiliya no muri yacu twese abantu bashaka kuvuga uyu munsi ukwizera kukuzamurwa, hanyuma bakagira icuka barema. Bamwe bagenda baja Isiyoni, umudiho ugatangwa uko tukagenda, ariko umuntu acavuga ati ubu rero tugenda Isiyoni. Ibyo ntibisigura ko bidoshkana umuntu we Isiyoni. Isaha y'Imana itegerezwa gushika, gahunda y'Imana itegerezwa kubahwa, ubwoko bw'Imana butegerezwa gufata ikibanza cyabwo, hanyuma bakagira umwimenyerezo, bakagira imyimenyerezo hamwe n'Imana. Imyimenyerezo hamwe n'Imana itegerezwa koza. Aho rero tuzokwambaza izina ry'Umwami iva mu bwigira bw'imitima yacu, kandi nuko gusa niho izotwumvira, izotwishura. Igisabwa rero jewe cyangwa uko kuri jewe uko twese nuko twemera amatukumvira, ntitwanke kandi ntitube abagarariza. Ibyo bintu bine uyu munsi twibajije ngo sinizera by'ukuri. Numubwira ati uyu mwami yoba ari hano atonze hano imbere, sinizera yuko Imana ishaka gutunganya ibyacu n'icyaha yamaze kubitunganya. Iyo fagitire
kurihishwa iyo ibyo kurihishwa byamaze kurihwa bikagaruka ku busa, hanyuma nyuma yo kurihwa ku iherezo agasigara ubusa n'ubundi, bisigura ngo n'ubundi hari ubusa. Nkaza nyuma y'imyaka 50 nkavuga ngo ngomba ntunganye bigomba kurihwa hano, nyuma bimeze neza. Nje nyuma y'imyaka 50 nkavuga ngo shaka kuriha, ntibyaba bigororotse. Imana si umuntu, Imana yasohoje gucugwa guhoraho rimwe burundu muri Yesu Kristo umwami wacu n'umucunguzi wacu ku musaraba i Golgotha. Amaraso yiwe apfuka amakosa yacu, ibyo bikekeranya ko umuntu abikekeranya ko azoba atsindwa no konyanga amaraso y'Imana, kuko atizera yuko amaraso y'umwagazi w'Imana yagize icyo akora mu buzima bwiwe n'ubuzima bwanje. Ikigongo cy'ibyaha byacu ntibikwiye na gato gusubira kuvugwa. Icyo ni ikintu ntakuka gihari, kuko nta gukekeranya ko Yesu yapfuye ku musaraba i Golgotha. Umwami aje uyu munsi ntiyobaza ngo ntunganye ngabwire ngo wakoze ibi, ngo ukora ibi, murageza kubwira ubu ntiyabikoze uko. Igihe yabwira abantu hano ku isi nta na gato ntiyigeze abaza ikibazo umuntu n'umwe, ntiyigeze agira ibyo kwatura by'abakatolika n'umuntu n'umwe. N'uriya mugore hariya ku iriba yamubwiye gusa atumbereye ngo wagize abagabo 5, hanyuma n'uwufise n'ubu naho si umugabo wawe. Hanyuma arahaguruka ariruka, ntiyamuhase, ntiyamubwiye ibikwiriye gukora, ibikwiye gukorwa, ibintu bimaze gutungana, kuko ibikwiriye gukorwa bimaze gukorwa. Rero icyo si cyo kibazo na gato. Ikibazo kiri ku gace katuraba. Mbega turabyemera, mbega turumvira kuba tudashobora kubyanka ngo tube abagararije. Amen. Dushobora kwibaza none ni mubiki kumbure tuba twarananiwe hano. Mbega nitwemera, mbega nitwumvira, mbega turabyanka, mbega turabagararije. Kumbure twabaza ibibazo nk'ibyo, ariko niba hariho ikintu icyo Imana ishaburira, rero ni mu buryo bw'imwemu. Aho rero ngo kimwe ni kutumvira canke kugarariza. Canke uko twavuga kose, ibyo byose biraba ibice byo mu buryo bw'imwemu. Aho rero Imana igomba kuduha ubuntu bwayo, twebwe ubwacu ntishobora kubikora. Haravugwa hano muri Yesaya 1:20 ngo naho nimwanka mukagarariza inkota izobajya. Nimwumvire ku ruhande rumwe, inkota ya mwemu ni ikintu cy'ubwiza cyane, kandi iyo dusomye Yohana igice cya mbere ngo mu kanwa k'umwami hasohokamwo inkota ikarishe mu mpande zose. Ni mu Yohana 1:16 amashengero arumva ijambo ry'Imana, hanyuma tugasoma mu nyuma ngo yicisha antikristo n'umwuka uva mu kanwa kiwe. Ku ruhande rumwe, kuri bamwe ijambo ry'Imana rikaba iby'ubuzima, abandi rikabibabera ubupfu. Igihe cy'umuntu, igihe kiba kimaze kurengana, ijambo twe ryatubereye umugisha rizokoreshwa mu rubanza, kuko muri icyo gihe umucunguzi aba yabaye umucamanza. Igihe cy'umuntu kiba cyarangiye, ariko uyu munsi uko biri turafise amahirwe ahari afatika, tukaza ku mwami tukamubwira ngo dufate nk'uko turi. Ibyanditswe hano kuri n'ubwoko bwa Isirayeli, Abayuda bifatira no kwishengero muri rusange. Yesaya 2:3 muze tuduge mu nzira muze tujye ku mugwa uhoraho ku ngoro y'Imana ya Yakobo, kugira ngo twigishe iby'inzira zayo, natwe ntituzigenderemo. Ntidushobora guca urubanza hagati yacu, hagati umwe n'undi n'uwundi mushiki wacu n'uwundi. Imana niyo mucangaza yonyine, kandi ica urubanza bihuye n'ijambo ryayo. Ku murongo wa 4 haravugwa ibijyanye n'inkota zabo, ngo ku nkota zabo bazozivunjamwo amasuka,
biba ari iby'ubwenge cyane iyo n'abizera bokoze ibyo nyine bagafata inkota zabo bakazikoramo amasuka iyo badakubitana ngo baziburane ariko bakaba by'ukuri bakorana bakarimira hamwe bakarimira by'ukuri hamwe isi y'umutima kugira ngo hashobore kubibwamwo mu buryo bwiza bubereye mu mutima. ibintu bikorera ku bwoko bwa Isirayeli bifatira mu buryo bw'ubuhanuzi ku ishengero. Nta yindi nzira ihari na gato. Inzira y'Imana hamwe na Isirayeli ni nayo nzira y'umwami hamwe n'ishengero. Ibikora bibiri hamwe turabona gufatwa n'inyagano i Babuloni, tukabona ukuvayo, ahandi naho tukabona ukuvayo, ukugaruka mu gihugu cy'isezerano, ukugaruka mu masezerano y'Imana muri kino gihe byose birinjira namwe. Hano umurongo wa turavuga ngo ati nimuze tuduke tuje gukuraho ingoro y'Imana ya Yakobo, ku gihe cy'iherezo hazoboneka umuco ku bw'ubuntu bw'Imana, reka tugenderemo umuco w'igihe cy'iherezo. Dushobora kuvuga gusa rero tuti mwami ku bw'ubuntu kora ku buryo kuko iri jambo risoza mu buzima bwanjye, warancunguye, waranyweje, waranyojeje ndi uwawe, sindabikekeranya, sinkekeranya ko nera nk'urubura. Umuntu atizera ibyo abagize Imana umubeshi, kandi Imana yarabivuze kandi ni iby'ukuri ibihe byose. Ibintu by'Imana ntibihinduka. Ntikeneye umuntu n'umwe kugira ngo abikekeranye ko, ikeneye gusa abantu babyizera. Hanyuma iyo twishuje uwo mugabane tukabikorana umutima wacu wose, Imana ikatubwira abemera kandi babikora kugira ngo tube abashobora kujya ibyiza byo mu gihugu imbere y'Imana, cyangwa turonke ibyemerewe ishengero, hanyuma tukagenda imbere, tujya imbere, ntitube abagarariji ngo hanyuma ngo turibwe n'inkota, ariko dufate inkota tuyikoreshe. Ndizera muri Softman yasabye indirimbo ifite imbere y'amaso yanjye ngo urukundo, umushwarara w'izuba wakaka kubwo umutima ugowe, nyakira unkureho umubabaro wose. Igihe izuba ryatse bikaka, umwijima urahunga. Iyo izuba ryatse hari umunezero ushika mu mutima uri kurarira. Rimwe umutima urarira, tukababazwa, Imana nayo ikababara. Ariko igihe umuco w'ubuntu bwayo umuritse, ibintu byose birahinduka. Urukundo rw'Imana rwuzuye ubuntu rutunze, buri gihe cyose biradudubiza ku bwanje no ku bwawe, bikadukwegera kuri we. Hanyuma mu gice cya kabiri aravuga ngo igihe urukundo ku musaraba i Golgota i Karuvali, igihe byashikana imishwarara y'umuco mu mwijima wanje w'ibyaha, aho rero narakangutse ku bw'Imana. Kuva igihe namenya ko yankunze mu buryo bukomeje gushika mu rupfu, umutima wanje waramwihaye ku bw'icubahiro cy'izina ryiwe. ubwo n'ubutumwa bwuzuye. Mbega twumvirize ibirenze ibyo? Oya, nta na gatoya, ibi birahagije. hanyuma igitero cyacu kiravuga ngo zuba rinyakira, rima umunezero wo kubaho. Yesu Emmanuel wanje niwe gusa ari umwami, niwe ndirimbira indirimbo yanjye y'umunezero. Mbere hano mu kiyaya cy'amarira, igihe amaso yanjye azomubona mu cyumba cyo mu ijuru, nanjye ngaho ndushobora kuririmba neza. Urukundo rw'Imana rwuzuye umwidegembyo mu buryo bushasha, bidubiza ku bwanje, bidubiza ku bwawe, kandi bidukwegera twese kuri we n'ubu naho no kuno mugoroba. Amen.